Turabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Boneyeho kano karyo keza ko kubaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha musanzwe mutegurirwa kandi mukongera mugashikirizwa na jewe Janvier Imana irambona nkaba ari jewe ngarutse ngo nongere ntaramane namwe tube turatera ryarenga tube turasangira amajambo y'Imana mu kiganiro igitondo gishasha. Tumaze iminsi rero twaratanguye urukurikirane rw'ibiganiro twise cyangwa se twahaye ijambo ry'umutwe rivuga ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Hanyuma ubuheruka twabashikirije igice ca gatatu cavuga ngo tunganya umubano wawe. Twabonye igice ca mbere cavuga ngo intangamarara, aho twavuze ibitari bike kuri rino jambo rivuga ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Hanyuma ubwa kabiri cyangwa se igice ca kabiri twace turabira hamwe ijambo ryavuga ngo tunganya ivyo muri telefone yawe, tunganya ibijanye na telefone yawe, uko telefone yawe uyikoresha, ivyo uyishiramwo, ivyo uyibikamwo. Twarabiye hamwe abantu bagiye bakwegerwa na telefone, twarabiye hamwe akamaro ka telefone. Mbere wanashaka ico kiganiro twagifatishije telefone, twanababwira yuko hari ibiganiro vyinshi, hari amavideo atari make kuri runo rubuga rwitwa Ntambura Idahita TV. Mubonye ko kino kiganiro twafatishije telefone, twarerekanye rero muri make no muri menshi ico telefone ishobora gufasha mu buzima bwa misi yose, ariko mugabo twarerekanye n'abantu bakomakomeye mbere wanashaka b'abakozi b'Imana bagiye bakwegerwa na telefone. Hanyuma rero ubuheruka naho hari mu gice ca gatatu ca bino biganiro bivuga kuri ino jambo rivuga ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Aho naho twarabiye hamwe rero ikiganiro cavuga ngo tunganya umubano wawe, ukuntu ubanye n'abandi. Twarabonye ibitari bike ku bijanye n'umubano, ingene umuntu akwiye kubana neza n'abandi. Kwaregeye bishika ugasanga umuntu abanye nabi n'abandi, kandi umubano mubi umuntu abana n'abandi nawo azowubazwa, azowukurikiranwa ko, azotanga raporo. Imana yacu nidutabare. Rero no munsi twagoma turabire hamwe rero gice ca kane kuri iri jambo nyene turiko turavugana muri no misi, aho twagomba tuvuge ngo tunganya rero imvugo zawe. Imana yacu nihimbazwe. Dusoma amajambo rero twasomye uhereye mu ntango ya runo rukurikirane rwa bino biganiro. Mwebwe mutabikurikiranye bino biganiro murashobora kubiraba kubera hariho amajambo atari make yobafasha yamaze kurengana muri ivyo bigabane bitatu. Ariko muravye kuri runo rubuga nyene murabiye ko ino video murashobora kubibona ko tunganya ivyo mu rugo rwawe parti ya mbere, tunganya ivyo mu rugo rwawe parti ya kabiri, tunganya ivyo mu rugo rwawe parti ya gatatu. Iki naco kiganiro muko muraraba ni parti ya kane. Tubararikira mbere no kufyonda kuri sabone mwebwe bashasha mutari bwiyabonesha kuri runo rubuga rwacu. Turipfuza ko rutarukura rutaragwaguka. Turabahaye ikaze rero kwiyabonesha, nta kintu na kimwe bituma uhomba. Amayinite n'amamega ntibica bigenda biriruka cane ikaya haba namba, ahubwo inyungu irimwo nuko uzohora uronka notification urungikiwe na YouTube ikumenyesha yuko ariho video twashizeko. Ayo majambo rero twasomye kandi tugomba dusome abonekana mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya igice ca 38 imirongo 3 ya mbere. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Hezekiya yongerwa iyindi myaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira ati uku niko Uhoraho agize ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Hezekiya ararira. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, nano majambo twasomye niyo kandi dusubiye gusoma. Ntitwasomye inkuru yose ngo turabe n'ivyakurikiye mu nyuma, ariko nawe tuguha devoir à domicile uzoca usoma ubandanye inkuru yose uyimare urabe ivyakurikiye, kuko mu vy'ukuri
nta kintu kinini yavyofasha gusoma menshi mugabo tutazovuga ko, ariko twipfuje gusoma ano magufi makeya abangutse atwarika, ariko kandi adufasha kubonamwo ino teme rino jambo ry'umutwe turiko turavugana ko Imana yacu nihimbaza. Twaravuze rero ibitari bike ntitwobisubiramo, twamaze kuvuga ngo mwebwe mutashoboye kubikurikirana murahawe ikaze muze mu birondere ibi bigabane byamaze kurengana uko ari bitatu. Mugabo twarabonye muri make no muri menshi yuko Hezekiya yabwiwe aya majambo ngo atunganye ivyo mu rugo rwiwe, kuko agira apfe atagikira, atagabishijwe kubera yuko yari umunyavyaha rukokoma ruhebwa, ahubwo yuko mbere wanashaka yabonekana afise ibyo ashobora kwibutsa Imana bigaragaza vyerekana kugororoka kwiwe, vyerekana yuko yabayeho ari ntungane. Ariko mugabo Imana kubw'urukundo imukunda, kubw'uko itagomba yuko ingero y'umwana ipfa mu magodoka, kubw'uko Imana itagomba yuko yosozera nabi, Imana imubwira ngo tunganya. Birashoboka yuko yasenga muri no minsi, murabizi umuntu agwaye arasenga. Abakristo turasenga, mbere n'abatari abakristo turasenga. Nibuka igihe kimwe mu bihe by'intambara hariho umubanyi, uyo mubanyi byabonekana umengo novuga ngo n'umupagani bivanye n'ububisha bwiwe, ubumesha bwiwe, ubukozi bw'ikibi bwiwe, ingene yari atubaniye nabi, n'ingene yari yifata, n'ingene yari ameze. Ariko ico gihe rero mu bihe by'intambara murabizi nyene ko habaho ibihe by'amasase n'ibindi ibitero by'abana bariya bivanye n'ibihe kino gihugu caciyemwo. Ico gihe rero ndibuka turi kumwe uyo muntu wanashaka w'umudamu, uko inkoho yavuga niko yikubita hasi yambaza Bikira Mariya mawe n'ibindi bisabisho byinshi cane, kuko byari ibihe nyene bibonekana yuko urupfu rwamaze kumota. Kandi ico gihe ntivyari vyoroshe nyene, nibaza yuko abafise imyaka nk'iyo mfise n'abafise yisumbi iyo mfise, ibihe ubu igihugu cacu caciyemwo mwarabibonye canke mwaravyumvise, bivanye n'intara mwari muherereyemo, kubera hari intara kumbure ngira ngo zitasinzikaye co kimwe n'izindi ntara. None rero ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga ngo Hezekiya nawe birashoboka kandi birumvikana neza ko nawe nyene yasenga, nuko nako ndavuga nti n'uyu muntu yarasenga, natwe twese twarasenga twambaza Imana ngo Imana idutabare. Umuntu agatangura kwihana kugira ngo nivyo atakoze, kubera yavuga ati ndashobora gupfa umwanya uwo ari wo wose. Rero Hezekiya yarasenga nawe birumvikana, akabwira Imana ngo Imana imukize. Ndaho iruhande y'ibyo hari ariko baramuvura, murumva umwami nawe ubuvuzi ku rwego bwakora kw'ico gihe yaravuwe bihagije. Hanyuma rero ariko Imana itumuvugishwa n'Imana ngo agende abwire umwami Hezekiya yuko ingwara izomuhitana, azopfa, agiye gupfa, atazokira, atazobaho ukundi. Ariko imubwira ngo tunganya muri ino minsi usigaranye, iki gihe gitoya usigaranye, tunganya ivyo mu rugo rwawe, ubishire ku rutonde, ibitameze neza ubigire neza, ibidatunganye ubitunganye, ushire ibintu ku murongo. Novuga mu yandi majambo n'ukuraga urage n'ibindi n'ibindi. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero twaravuze muri bino biganiro byarenganye yuko nimba hariho ikintu kimwe mu bintu bihambaye Imana novuga ngo ikenera ku muntu uko bukeye uko bwije, nuko yotungana. Kuko umuntu mu kameremere kiwe, umuntu uko ameze, uko aremwe, uko abayeho, novuga ngo muri iyi si biragora cyane kubaho atunganye, kubera novuga ngo ari ku mugwa mukuru wa Shetani, aho Satani novuga ngo yexersa ibikorwa vyiwe vy'umwiza byo kugwisha abantu, byo kubahobya, byo kubazimiza cane gose. Rero umuntu ntibyoroshe kwagororoka, ariko Imana ishaka ko umuntu aharanirana ntaryo kwamatunganya ivyo mu rugo rwiwe, ivyo mu buzima bwiwe, ivy'ingene abayeho.
Imana yacu nihimbazwe bene data abakunzi ba kino kiganiro. Twaravuze rero ibitari bike kuko twamaze kubivuga. Uno munsi dutumbereye kuvuga ngo tunganya imvugo zawe, Imana yacu nihimbazwe. Kuvuga nibaza ko byumvikana, nta muntu atavuga, nanje yaba ntavuga simba ndiko ndabashikiriza buno butumwa bwiza. Ariko mugabo uru rurimi dukoresha rufise ubushobozi budasanzwe bwo kurema iciza n'ikibi kikabaho. Runo rurimi rubasha kuvuma, rubasha gutukana, rubasha kuvuga amajambo mabi, ariko kandi rubasha no guhezagira, rubasha no kuvuga amajambo meza, amajambo y'urukundo, kandi nk'uko rubasha no kuvuga amajambo y'urwango. Ururimi dukoresha mu kuvuga joteme nibwo dushobora no kuvuga ngo ndakwanka, nibwo dushobora no gukoresha mu kuvuga ko tukwanka, turambe ngo uri umwasi wacu, n'ibindi n'ibindi. Imana yacu nidutabare. Ahandi naho mbere n'ijambo ry'Imana sinagombye ko tuzana amaverse yose avuga ku bijanye n'imvugo n'ubushobozi buri mu bijanye n'imvugo, wanashaka n'ingaruka mbi zikwegwa no kuvuga. Ariko mugabo nasomye ijambo rimwe nsanga rivuga ngo iyo umuntu ashobora gufata ururimi rwiwe aba afise ubushobozi bwo kugororoka kuri byinshi. Iyo umuntu ashobora gufata ururimi rwiwe aba ashobora no gufata umubiri wiwe wose akawukontorora, akawukoresha ibyo agomba kugirane gukora byonyine. Imana yacu nidutabare. Kandi uru rurimi nyene dufise dukoresha mu kuvuga nirwo tuvugisha amakuru meza ku bantu, tubavuga neza, tubataka, tubivuga amazina ko batugabiye, ko ari abantu beza, ko bakwiye kuba, bakwiye kuramba. Ariko mugabo kandi ni nabwo duhindukira tugakoresha mu kuvuga abandi nabi no mu kuvuga ibidatunganye. Imana yacu nidutabare. Nahora numva mu myaka nabayeho mu bwana bwanje, ubu sinkunze kuvyumva, ariko mugabo nibaza ko n'ubu bigihari, aho washobora kumva umuntu y'inama yavuze ngo ntuvuga nabi, uvuga nabi gusumba igihuna. Ngo wewe ntuvuga nabi ngo usigaze, ahubwo uvuga nabi kurusha igihuna. Igihuna nibaza yuko baba bafashe kuri kujya kuntu novuga ngo gisema abantu. Murazi ko umuntu yumvise igihuna mwijoro acavuga ngo nagasema. Ariko mugabo tubifata uko nyene, cyane naho kumbure mumwe wese afise ingene avyakira n'ingene abibona. Ariko mugabo kandi nakuze numva bayivuga gutyo ngo igihuna ngo nagasema, ibintu nyene nk'ivyo. Ndibuka nyene mu bwana bwanje iyo kivuze mwijoro umuntu akacumva, twaca twikeka yuko kumbure hagiye kuzoba ibihe bibi, hagiye kuzoba ingorane. Narigeze kubabwira amakuru amwe muri zino video zarenganye, ingene igihe kimwe turi mu buhungiro twagira ubwoba bivanye n'ibihe nyene ingene byaba bimeze by'umutekano muke. Ivyo reka ndaye kuri Rwanda bigarukako. Ariko mugabo nayo ndavyibukijwe n'ico kintu kivugwa ngo igihuna, ingene ico gihe vyumvise canke wumvise inkorikori ivuze ko bavuga ngo inkorikori ntivuga ngo atakintu ibonye, burya ngo habare nk'ikintu kirenganye canke se ngo ibibonye umuntu, ugaca wumva umenga iyo bija hose iryo joro muratewe nyene, abansi baraje kubure, ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo rero akanwa kacu ntikabaye ngo kavuge nabi gusumbya igihuna. Imana yacu nidutabare. Hari n'ibindi bintu bakunda kuvuga ngo nagasema. Jewe nkiri muri primaire naratunze, naroroye inkoko, kandi inkoko nuvuga ngo nari mfise ikiganza ciza cyangwa se nari mfise umugisha w'inkoko. Ugasanga inkoko nyene ziragwira cyane mu buhungiro ku buryo ukeneye isake nziza ugenda kuyiraba iwacu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero agakoko kavyara izo nkoko kararondotse, arageregere karasaza. Hanyuma rero kimwe mvuye ku ishuri niga muri 6e mu menga ico genda amatari 5e mu menga 5e hagati aho 5e canke 6e cansanga rero bakabaze ngo bagahoye kubera ko ngo kabitse, kandi ngo inkoko kazi nayo ngo itabika, ngo urumva ngo nagasema.
ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu nidutabare rero bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Uyu munsi ntumbereye kubabwira ngo mu byo dukwiye gutunganya, mu byo dukwiye gutunganako, mu byo dukwiye gutunganamwo harimwo imvugo zacu. Twebwe uko tuvuga, imvugo tuvuga, amajambo tuvuga, ibiyago tuyaga n'abo tungana, ibiyago tuyaga n'abo twirigwana ku kazi, ibiyago tuyaga n'abo tubana, ibiyago tuyaga n'abandi bantu ngo banyamuryango mu muryango, bikwiye kuba ibiyago birunzwe umunyu. Mu yandi majambo bikwiye kuba ibiyago bizima. Imana yacu nihimbazwe. Narasomye ijambo hamwe naho usanga bavuga ngo mukwiye kuvuga ngo ijambo ryose rikuza uwuribwiye, rikwiye gukuza uwuribwiye. Imana yacu nihimbazwe. Niko Bibiliya iduhanura ngo igihe cyose uzi yuko ijambo ugomba uvuge ritubaka, igihe amajambo yawe ugomba uvuge usanze ari amajambo ashobora gukomeretsa umuntu yabwiye, ukwiye guca uhora hakuvuga nabi wotumuhora, hako ururimi rwawe rukoresha mu bihe bidakwiye wotumuhora. Imana yacu nidutabana ngaha nyine muri bino biganiro byarenganye. Hari ikiganiro twavuze ko cerekana ibihe bikuru bikuru umuntu adakwiye kuvuga, ibihe bikuru bikuru umuntu akwiye gufata ururimi. Imana yacu nidutabare. Aha hanze, aha mwikarutie, aha muri sosiyete, aha mu kibano, hajya muri eglise dusenga, hajya nyine nawe usanzwe uba, aho mu muryango hariho abantu benshi bagendana akabonge, bagendana agahinda, bafise umubabaro, bakomeretse. Novuga ngo mu mutwe habo hahahamutse, ubuzima bwabo novuga ngo bagwaye indwara zihahamuka. Ariko ukurikiranye neza ugasanga inyanduruko ya byose yavuye ku majambo babayeho babwirwa. Bagize ibihe birebire byo kwankwa, urwanko banswe, rubugwanko rurimwo traumatisme, rubugwanko rurimwo amajambo akomeretsa. Hariho abantu ngaho bagenda baracikagurika amano kubw'amajambo babwirwa. Amajambo iyo abaye amajambo mabi, iyo abaye amajambo akomeretsa, ashobora gutuma umuntu no kwiyahura kwiyahura. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Bigeze kudutera inkuru imwe ngo umuntu umwe yagize mariage, hanyuma rero uyo muntu mukiwe ngo yakuze iwabo. Iyo umuntu yasamuye baca bamubwira ngo kira, bakamubwira nyine bakamwipfuriza ibyiza byinshi, akiranuke nk'umujya w'inanga, uwo mwanka n'ibindi murabizi, ibintu nyine nk'ibyo n'andi majambo menshi umuntu ashobora kubwira umuntu iyo yasamuye. Hanyuma rero uyo muntu ngo akura iwabo ari wo muco, akumva n'ibintu byiza by'agaciro kubwirwa ngo kirukiranuke nk'umujya w'inanga, ukwanka kwandureko ye n'ayandi majambo yose kumbure bivanye na mwebwe namwe aho mwakuriye, kumbure n'ibyo mwakuze mwumva. Uyo muntu akura yumva yuko nimba ari ikintu kibabaza ni ukwasamura, ariko ntihagire umuntu akubwira ngo kira. Hanyuma rero agiye kubaka rero abiwabo n'umugabo, mbere n'umugabo wiwe asanga bo ibyo bintu ntaco bivuze. Ayo majambo abwirwa umuntu yasamuye bobo nta kibanza bayaha. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo akasamura ari umugeni. Rero urabona muri ya misi ya mbere iyo yasamuye akumva nta kintu na kimwe bamubwira, avuga ati none gabasha aba bantu by'ukuri ubwo barankunda. Uyu muryango nasamura ntihagire n'umuntu n'umwe ngo kira. Uyu muntu ngo acatekera utwiwe acaraho kanaragenda. Bakurikiranye basanga ngo icatumye yahukana ngo ni kubera yuko yishizemwo yuko bamwanka,
yishizemo ko yagiye kubaka, yagiye kurongorwa mu muryango w'abantu babi, abamenja, atamuntu amwipfuriza ineza. Hanyuma rero sinzi ngende biba byaragenze kumbure ntibamucura. Hanyuma rero ngo azana uwundi mugore rero wa muntu. Azanye uwundi mugore rero, uwo wundi wewe ngo iyo yagize n'agati ngo akasamura, bose ngo n'abamukazi we n'abarumuna b'umugabo wiwe nari nabukwe, bose ngo baca bavugira rimwe ngo kira ntitube nka mbere, ngo kira ntitube nka mbere, kira ukiranuke ntitube nka mbere. Ibyabaye ubwa mbere byaratubabaje, Imana yacu nidutabara. Urumva rero amajambo tuvuga, imvugo zacu zirashobora kuba nziza, zirashobora kurema ibitangaza mu bantu, zirashobora kuryosha ubuzima bw'abantu. Ibaze ubayeho uzi kubanya na shobuja kwanga urunuka, akubwira ko atatuzovamwo, akubwira kuri kigugu, akubwira yuko iwaye ata muntu n'umwe yapfuye atunze, akubwira yuko iwaye ata muntu n'umwe yigeze agera ku kintu gifadika, ukiga mu ishure umwigisha akubwira yuko wowe uri gitonovide, uri kigugu. Ibyo bintu biragenda bikirema, ukumva umengo nibyo, bivanye n'ibihurimwo. Bakubwiye ngo urimbwa, ugaca wumva umengo nyene ibyo bintu nibyo, kuko uravye kahise kawe, seve ufise y'ubuzima bwawe irerekana neza ko ivyo bintu avuze ari byo. Naho wowe wari ugeze igihe bagomba gutabagwa, ariko kubera amajambo mabi bakwatuyeko, kubera amajambo mabi wumvise, bigatuma ubuzima bwawe bwose bubafuti. Canke nawe kubw'imyidogo, kubw'amajambo watura kuvyo ukora, ivyo ukoze iyo vyanse, ugaca uvuga ngo n'ahandi jewe n'ubundi nta kintu na kimwe cokunda, aho umworo yanikiye nibwuma, narisanzwe ndabizi, naho ndabikora nta kintu kizovamwo. Imvugo zacu, ibyo umuntu yatura, ibyo umuntu yaturisha akanwa, amajambo umuntu avuga, imvugo umuntu yivuga ko cyangwa avuga ku bandi, izo mvugo zirafise ingaruka. Imana yacu nidutabara. Imana rero iyo iri igomba ko dutungana, iyo iri igomba ko dutunganya ibidatunganye, bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, n'imvugo zacu ziba zirimo, iragomba yuko tuvuga amajambo meza, iragomba yuko imvugo zacu ziba imvugo zizana amahoro, iragomba yuko imvugo zacu ziba imvugo zirema ubuzima mu batwumva. Imana iragomba ko imvugo zacu ziba imvugo zizana ihumure mu kibano aho tubaye. Imana iragomba yuko ibyo tuvuga bibi bitunganye. Birashoboka muri kino gihe ugasanga umuntu yitwa ngo n'umukizwa, yarakijijwe. Nibutsa agakuru kari aho kumbure ngabo twasenganye muri ibyo bihe, boba bakurikiranye no video kumbure baca babyibuka. Twigeze gusengana n'umuntu, hanyuma rero uwo muntu muri nyamasengesho, muri nyabugu twasenganamwo, icyo gihe nimba mbyibuka neza umengo yari akiri umusore, canke naho yoba yarubatse ntacyo bitwaye ibyo wowe, mugabe ico ntumbire kuvuga niki tivyabaye ico gihe. Iyo muntu rero urabona kujya kuntu twihana mu masengesho, kuko twaturira hamwe mu kivunga, mwese akavuga ati jewe Imana imbabarire kubw'ijambo, havuzwe ibi nanje numvise ndi umutsindwa, tukihana tugasaba Imana imbabazi, mugabo tukaturisha akanwa nabo turi kumwe bose bakavyumva, nako bakavyumva. Hanyuma rero uyo muntu ndamwibuka muri iyo myaka nyene, nawe rero ukwihana kwiwe, ukwatura kwiwe yabigira nka komedi, yabivuga nyene umengo ni inkuru zo gutwenza, mu gihe abandi buba bumva umengo bo kwisiba. Nibuka umuntu umwe twasenganye muri iyo myaka nyene, yariko arihana, yararira umwosoro ukamurenga, akavuga ngo numva no kwibaga, ngira ngo nibyanyegeye mu magufa, mu nyama, mu mitsi, mu misokoro, ariko nkemerwa n'Imana.
iyo muntu rero yabigira nkaho mengo ni komedi yatwenga, avuga ivyo yagendeye, avuga ivyo avuga ivyo yakoze, avuga ingene yahindukije amakorasi, yavuga ivy'Imana. Murabona hari nk'ikorasi ndibuka ico yavuze, yavuga ngo birenge bizanye ubutumwa biraje birakayangana. Ariko wewe ico gihe ngo bari mu bikorwa nyene vya bikorwa no ngo vy'ishengero, acaririmba avuga ngo birenge bizanye umuceri ngo biraje birakayangana. Acana nico naco nyine acihanamwo umuntu ngo ndazi ni kera giragiye bija hose ntanakivyibuka. Rero avuga nyene nkaho mengo ni komedi, avuga twenga umengo ntaco bimubwiye. Burya rero nsanga mu mvugo zacu tuvuga niho hagaragariramwo ishusho y'ingene umuntu imbere hiwe hameze, biciye mu byo tuvuga, biciye mu mvugo zacu turashobora kugaragaza ishusho yacu. Abantu barashobora kubona yuko twebwe ture abaseriye cyangwa tutari abaseriye. Abantu bashobora kubona yuko turi abantu babi cyangwa tutari abantu babi, biciye mu byo tuvuga. Abantu bakabura turi umuntu dukurikiranye ingene avuga, uyu muntu arakaze, uyu muntu aragoye. Imana yacu nidutabare vuba cyane. Hari umuntu dusenga hamwe nigeze kubwira nti yamara ujya muntu arakaze, ujya muntu ujya muntu biragoye ivyiwe. Hanyuma rero yahora abona umengo jewe ndiko ndavuga nyine umengo nugufina, ariko mugabo nanje naba nisunze ngene ndamubona n'ingene nyene avuga nyene na voix autoritaire, ndavuga nti ujya muntu asha biragoye. Kandi nawe nyamuntu urumva nyene yari umuntu novuga ngo atari umugabo, atari umusore, n'umwigeme mu nyemerere mvuge gutya. Hanyuma rero ejo bundi cyane umva radio yarambwira ngo vya bintu wavuga ngo nibyo, ngo burya ngo nanje ryari narabikurikiranye, ngo ngo reka ngo hewe mureka sinari bwamwumva ariko aravuga ujya mukobwa mugenzi wacu, reka ngo ujya muntu ngo aragoye ntibora. Rero ivyo tuvuga biragaragaza ingene tumeze. Uyu muntu rero sanga abantu turiko turasengana muri uyo mwanya bose baravye ingene yihana, bose baguye mu gahundwe. Hariho mu mama umwe nagiye numva bivuga, acabivuga ko rero ngo uje ngo namye ndaba ngo uyu mwene data ngo nukuri ngo mbabarire ingene yihana, ngo ukwihana kwiyo ngo nukuri ngo umengo ngo mwajewe ndi Imana sinde mubabarira, ngo ndavye ngo ingene yihana, ngo umuntu umwe ngo jewe ngo urumva ngo turi imbere y'Imana ngo mbabarire, urumva ngo ndavye ingene yihana, wakayivuga umengo ngo ni inkuru, umengo ngo ni komedi, umengo ngo si ibintu bimubabaje, weko ngo umengo ni ibintu nyene, umengo ibintu umengo vyo gutera inkuru, umengo ibintu bya blague. Uyu muntu bose cyasanga bari bagize ntibari bavyiyumvire ko bose baca baravuga ati nukuri atubabarire, twamwiyumvire ko turavye ingene yihana, atwenga yerekana ko umengo nyene biratwingeje biragize we nyene ubwiwe ariko aravuga ariko arihana. Imana yacu nidutabare. None rero bene ndetse agomba kuvuga iki? Burya imvugo zawe ziragaragaza umuntu wawe w'imbere uwari we, uko ameze imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Kandi jambo ry'Imana risomye n'ahandi rivuga ngo mu majambo menshi ntihaburamwo gucumura. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi. None rero nyano majambo rero twatumaze kumwanya, two turavuga yuko ukwiye gutunganya imvugo zawe ingene uvuga. Ushobora kuganira n'umuntu ugasanga rero uwo muntu yarazwi yuko ari umukizwa, ariko mugabo muhuriye mwirigara ibyandi bavuga ngo ni insega, inkuru novuga ngo zintuze zibishegu zo kucozanya, zo gutwengana, zo kugaya abandi, zo gucishamwe abandi, zo guhindukiza, zo kubesha, ugasanga niwe wa mbere kwirigara yari karavuga. Cyangwa umusanze kwirobine ugasanga imvugo ziwe zuzuyemwo ubumara, zuzuyemwo ububeshi, zuzuyemwo ugukuza inkuru. Hagana igihe usanga umuntu baraheje baramutaza ngo ni radio munwa, cyangwa ngo aravuga ngo ni rutomora ngingo. Hari radio yigeze kuba yitwa rutomora ngingo muri ivyo bihe bya kahise nyene mu ntunge. Rero ugasanga umuntu bazi ko akijijwe, ariko imvugo ziwe ntiziranga yuko yakijijwe, zerekana ko ari umupagani, ahubwo avuga ibintu
n'abanyamahanga n'abapagani batovuga, ariko wewe ugasanga aravuga urujambo ukaba wowe kwifata ku munwa, ugasanga arashobora kurahira indahiro nawe woca umaramara ugaca wifata ku munwa ati ivyo bintu ni naka bivuze, wa wundi ahora aririmba, wa wundi ahora asenga, wa wundi ugasanga umuntu afise imvugo mbi zimeze nabi. Imana yacu nidutabare. Narababwiye ingene nakuriye ahantu hari umuntu bari barahevye baramutazira bushara kubera ukuntu nyene yarameze akwatatse ariko aragutuka, byari ibindi mushwanye n'agatoya hagize akantu mupfa yaragutuka akakuvuga nabi mu buhungira, abantu bose bagashengera ukamengo ni soko, akavuga ingene mwebwe mwaba mu nzu yava icumba co haruguru atazi niyuvu uyo muntu. Reka sinoja muri birebire, ni hatari. Imvugo zacu Imana igomba yuko zibi zitunganya. Tunganya imvugo zawe mwene data, kuko turavye tubona uyu mwami Hezekiya yabwiwe ngo kukugira upfe utagikira. Imana yacu nidutabare. Twaravuze mu biganiro byarenganye ko ari cyo kimwe nuko Imana yamubwira ngo nawe ubona kumenga uratunganye, nawe ubona kumenga ibintu byifashe neza, ariko hamwe wose ruka imbere umeze uko nyene umeze, yewe Hezekiya mwami w'Abayuda, hari ibidatunganye wowe userutse imbere bitaratungana, kandi ibyo sinobyihanganira, ibyo sinobyemera. Imana yacu nidutabare. Mugabo kubera ko ntagomba yuko useruka mu maso hanje, mu nyonga hanje, mu nyonga zanje udatunganye, ndakwibibanga ngo utunganye ibidatunganye. Imana yacu nidutabare. Narebe bene data, sinzi rero kuko kuvuga menshi siko kuyamara. Mbega by'ukuri wewe wishize ku munzani wo kugira ngo utunganire Imana, mbega usanga imvugo zawe zitunganye, abo musengana, abo mukorana, abo mwirigwana, hahandi mutera inkuru, abo mungana, abo mwigana, abo kumbure mwarukanye, abo mubana, imiryango, imvugo zawe zimeze gute? Aha niho bariho abantu bari mu kwiyahura kubera amajambo babwira, kandi witwa ngo uri umukozi w'Imana, witwa ngo urasenga, witwa ngo warabatijwe, witwa ngo uri umukristo, ubwo ni wosanga imvugo zawe hariho ubuzima bw'abandi zica. Ntihari abo wateranije, wowe nturi gateranya, wowe nturi barateranya, wowe nturi barasukana, wowe nturi barahimana, wowe nturi radiyo munwa, wewe imvugo zawe ubwo ni imvugo zikuza umuntu azumvise, ni imvugo zizana amahoro ahatagira amahoro. Imvugo zawe ni imvugo zizana umunezero ku bari bugarijwe n'umubabaro. Imvugo zawe zimeze gute? Hamwe wose ruka imbere y'Imana ubu nyene ucumva ino video ikubwira kuri rino jambo ryo gutunganya imvugo zawe. Mbega imvugo zawe zimeze gute? Nano majambo yo tugomba dusenge. Nabahigwe abantu baharanira gutunganya imvugo zabo. Imana yacu nidutabara, kuko hagaze ko barengukana imbere y'Imana, Imana izovuga ngo kaze bana banje beza babizigirwa, mwinjire mu munezero mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kubera iki? Kubera ko mu byo mwatunganije harimo n'imvugo. Mu majambo muzobazwa, kuko ngo ijambo ryose umuntu avuga azoribazwa ku munsi w'amateka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu ngo mu majambo tuvuga hakwiye kubamwo ego canke oya, ikaba oya nyine. Ariko mugabo ntituvuge ego hatumbereyemwo kumbure kwiyororeka, tuvuge ibintu bitumbereye, tuvuge ibintu by'ukuri, tuvuge ibintu biri ku murongo, tuvuge ibintu twokwemanga, tuvuge ibintu hamwe bo bitubaza ejo haza, tutokwihakana ngo ibisi twebwe twabivuze. Imana yacu nidutabare bene data. Nabahirwe rero, nabahirwe abantu imvugo zabo ziri ku murongo, kubera abantu Imana irabemera, kandi hageze ko bataha, hageze ko basozera urugendo rwabo, Imana yovuga ngo kaze mwinjire mu munezero nabateguriye. Ariko mugabo nabahombe
abantu imvugo zabo zidatunganye. None wewe wumvirije kino kiganiro, imvugo zawe ziratunganye canke imvugo zawe ntizitunganye? Twagomba dusenga Imana rero, hamwe wobwira Imana ati Mana byarangoye, hariho abantu nateranije, hariho amajambo y'ububeshi navuze, hariho amajambo y'insaku, hariho amajambo atameze neza, hariho abo natutse, hariho abo murambwira nabi, hariho abo murambwira ngo nibigugu nibirofa, hariho abo murambwira yuko ataco bazovamwo, ukamengo ni jewe mfise ubuzima bwabo, ni jewe mfise iherezo ry'ubuzima bwabo mu minwe yanje. Mana mbabarira. Hamwe wobwira Imana ati Mana ndagomba gutungana mu mvugo zanje, Imana yo cikugwiza ko imbabazi kandi byoca bigenda neza. Dusenga Imana kuko ico nico Imana kwipfuriza kandi iracari ku ntebe y'imbabazi, kugira ngo iharire umuntu wese avuze ngo Mana ndagomba gutunganya ingeso, ndagomba gutunganya imvugo zanje. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise atubwiye yuko dukwiye gutunganya imvugo zacu. None abantu bumvise kino kiganiro bahora basanga bavuze, bahora basanga imvugo zabo atari imvugo Imana ishaka, ikunda kandi yemera, bemeye bakavuga ngo Mana tubabarire, nubagwize kw'imbabazi, kuko uwihanye wese ni by'ukuri arababarirwa, ariko ubutihanye ntababarirwa. Uwaturisha akanwa kiwe ibyaha yakoze akavyatura ababajwe navyo kandi akavyatura yizeye imbabazi ziva ku Mana, uyo ni by'ukuri arababarirwa. None rero uharire umuntu wese yipfuje guharirwa, hanyuma utumugirira neza, umushoboze gushishikara gutungana muri vyose, kugira ngo igihe cyo gutaha kwiwe nicagera uzomusanganira, uzomwakirana urweze uvuga ngo kaze, kuko ata mpamvu nimwe hari yo kuza gutaha. Urakoze rero, ivyo ugomba bishishikare kuba kuri bano bakozi ba kino kiganiro, aho bagiye kwirirwa hose mu bikorwa vyabo, imitwaro bafise bifuza ko babera inyishu, ubatabara ubagirire ibisigaye, bashoboze gushishikara gutungana mu mvugo, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, ntitubisabye tuvyizeye, amen.